Shalom bakunzi ikigano kanguka no musi turi ku munsi wa gatandatu mu kanya gato muga mukurikirana ikigano co muri kano gatondo. Shalom bakunzi b'ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku munsi wa gatandatu, ndashimira gose abantu mudusengera kandi sinzorambirwa kubibashimira kuko amasengesho yanyu turayakeneye cyane. Abadusengera mukomeze gusenga kandi natwe turabasengera. Igihe cyose mko murasengera kino gikorwa, musengera ekipe kanguka, mwame mwibuka gusengera abapartenaire bakanguka. Partenaire bakanguka n'abantu badushigikira uburyo bwabo kugira kino gikorwa gishobore gutera imbere. Nitwashobora gutera imbere twenyene tudafite abantu dufata mu mugongo mu kudusengera no mu kudushigikira. Rero Satani anezerwa niko biraba, hari ntahe abantu babohoka. Rero igihe cyose dusenga ubugombe bw'Imana buraba, icubahiro cyose kibi candiho. Kuri bashasha muri kanguka ndiho ni izina Imana yihitse nkuko tubisoma mu Kuvayo 3:14. Ndashimira kandi gose abantu baduha intahe ubuhamya. Novuga yuko umuntu yabohotse, yakize, yahindutse ubuzima cyangwa warugwaye tugasengana ku munsi wa gatandatu ukabona urakize. Ni vyiza kushinga intahe. Twarumvise yuko hari abantu batamenya ngene bashinga intahe kuko usanga amanimero ari menshi, ariko ciye kuri application ari nimero y'intahe. Rero nahisemo kuzoza ndayibaha ku munsi wa gatandatu kugira abavuga yuko batazi izo nimero bazimenye. Ni nimero ya WhatsApp. Urungika audio kuri WhatsApp nimero agasaraba 257 novuga code yo mu Burundi 71 11 11 32. Ndasubiyemwo 71 11 11 32. Uri hanze y'u Burundi uca kuri agasaraba 257 plus 257 71 11 11 32. Ni vyiza rero kurungika kuri WhatsApp intahe audio igaragaza ico Imana yakoze mu buzima bwawe. Hari abantu bakiri bazima uno musi niko ndavuga bare kuba barapfuye ibatumva intahe z'abantu bamwe bamwe. Hari abantu bakize sida, hari abantu bakize kanseri, abantu bakize ingwara zizoko zidakira. Hari abadamu basamye bamaze imyaka 20 canke irenga kubera bumvise intahe z'ivy'Imana yakoreye abandi. Rero gucinga intahe n'ubuzima utanze. Hari abantu bashobora kuba indi myaka kubera intahe yawe, bakora igitangaza c'Imana kubera intahe yawe. Kandi si ingwara gusa, nubwo warakijijwe cyangwa warahindutse, warabohotse ku vyaha, warahoze ukaburego cyangwa ubusinzi, hari ikintu cyahindutse mu buzima bwawe, wari umusambanyi ukabohoka, ntugire isoni, ntubihikire ibanga Satani, ubivuge kugira Satani maramare, Imana ihabwe icubahiro. Nizere ko ufite application ushobora guca kuri Play Store canke App Store ukandika ijambo kanguka ugatereshaja kanguka. Hanyuma kwa kuni nyigisho ndende uno musi saa moya ijoro saa mu Burundi 19h hariho iyindi nyigisho nshasha kuri inyigisho za Chris Ndikumana. Hari abavuga ngo kuri chaîne yanje ya Chris Ndikumana mvuga igifaransa gusa, ariko ndafise chaîne y'ikirundi yitwa inyigisho za Chris Ndikumana. Wandika gutyo nyene inyigisho za Chris Ndikumana. Mugiye kuri iyo chaîne ya inyigisho za Chris Ndikumana muzosanga inyigisho zirenga 90. Ama video menshi, nyigisho nyinshi cyane zose ziri mu kirundi. Reka renda bareke mumvirize intahe buhamya, inyuma y'izo ntahe mwitegure duca dusenga. Yesu nashime bwoko bw'Imana. Ndi umunyarwanda uba mu gihugu cya Angola. Ndashaka gushima Imana yankoreye ibitangaza. Mfite umuga nagize muri 2018. Mfite motije maranye imyaka igera muri 7. Noneho igihe nicaye mu rugo iza gucomokamo, iba mwitako iza gucomokamo mu bintu ntasobanukiwe, ni nk'ikintu cyanjeho gutyo gusa iva mu mwanya wayo ku buryo byabaye ngombwa ko imbago nakoreshaga muri 2018 nakoze accident 2017 2018 biba ngombwa ko ndashobora gukandagira, ntabwo nabasha gukandagira, ubwo mpita mfata imbago none ntangira kugendera mu mbago. Ariko ubwo byambayeho mpita ntungurwa kuko numvaga byararangiye imyaka 7 naragendaga nta n'uwari uzi ko nyigira, ariko icyo gihe bibaye birantungura binsubiza inyuma bituma ntabasha gukomeza akazi, mfata umwanzuro wo kuza kwivuza mu Rwanda. Ubwo nari maze kubona n'abadokiteri bo muri Angola, banyereka amafoto muri scanner babona ko tije yatandukanye neza ko ndashobora gukoza n'akaguru hasi. Ubwo biba ngombwa ko ngaruka ndaza, bisaba amafaranga menshi ku buryo hari abavandimwe nk'umuyobozi wanjye yaritanze, hari nubwo yarekaga akazi akaza kunkurikirana, biza kurangira ngarutse mu Rwanda.
bavandimwe rero ndagira ngo mbabwire ikintu Imana yankoreye. Navuye muri Angola biba ngombwa ko nza n'imodoka ndaza, ndi mu nzira ngeze muri Zambia, umuvandimwe wundi Imana imuha umugisha ukorerayo, nsanga yanyishyuriye hoteli ndi buraremo kugira ngo manze kuruhuka kuko naje n'imodoka. Anyishyura hoteli, ndagenda ndaruhuka, buracya umunsi ukurikiyeho ajya kuntegera imodoka iri bungeze mu Rwanda. Nukuri muri iryo joro ndimo ndasengeye muri Kanguka y'itariki ya mbere, ndi mu cyumba muri hoteli ndyamye, mfata Kanguka y'uwo munsi yo kuri iyo tariki, ndangije numva ubuhamya bw'abantu bagiye bakira. Noneho mbwira Imana, ariko Mana ko wankoreye byinshi bitandukanye, wagiye unkura mu rupfu, wampaye umuryango, umpa abavandimwe. Mbwira Imana, ndayitakira ndavuga ati aba bantu bakize maze kumva ubuhamya bwabo, Mwami ndashaka ko nanjye unyigaragariza. Ndababwiza ukuri bavandimwe, Imana iravuga igakora. Iryo joro narasenze, ndangije ndaryama kuko numvaga Kanguka ndayikunda kuva 2018, nibwo namenye Kanguka nyihawe n'umuntu ngeze muri Angola. Ndangije nukuri ndizera Chris aravuga ibintu, nukuri umuntu akabigenderaho bigafata, akabigenderaho akumva amenekeye Imana, ukavuga ati Chris Imana imuha umugisha. Nukuri ndafata ndakira, nanjye ndavuga ati nanjye Imana iranzi nkurikije ibi n'ibi yagiye inkorera ibintu bitangaje. Ariko muri iyo Kanguka y'uwo munsi nabonye mu gitangaza cy'Imana. Urumva nagendanaga ifoto ya radiography nafatiye muri Angola. Noneho ngiye kumva mu gitondo mbyutse, urumva numvise Kanguka, nangije ndaryama, ndongera mfatwa n'agatotsi kandi ndasinzira. Ngiye kubyuka ngo nitegure njye gufata imodoka nze mu Rwanda kwivuza, ndakandagira numva akaguru nta kibazo gafite. Imbago riri nka hariya, ubwo nifite gahunda yo kugenda nkayifata nkajya muri douche. Ndangije ndakandagira numva ndi kugenda neza, ndagenda numva ndatangaye, mpita mfukama hasi, sinashoboraga gupfukama, ndapfukama hasi nshimira Imana, ndayishima muri iyo hoteli ndimo ndyamye. Ndangije ndagenda ndoga, maze koga numva imusatsi umvuyeho, ndavuga ati ibintu biteye ubwoba. Ndangije mfata varize yanjye ndasohoka. Abantu bo kuri reception babonaga naje mu mbago, umuntu twajyanye ari untwaje ndi kugendera mu mbago. Nukuri imbago nazitwaye ku rutugu, nsohoka muri hoteli ntwaye imbago ku rutugu. Ndangije aba receptioniste barambaza se ko waje mu mbago bigenze bite. Ndababwira ntangiye kubasobanurira ukuntu Imana yankijije nkaba imbago nzitwaye ku rutugu. Nukuri ndashima Imana ibyumviye mu gihugu cyo mu ijuru yuko yankijije igafata rya gufi ikarikira mu mwanya waryo. Nukuri nageze i Kigali, maze kugera i Kigali ndagenda njya guca muri radio kugira ngo ndebe koko fenomene yabaye, ukuntu kakantu kongeye kajya mu mwanya wako, nta operation mbonye nimwe. Urumva nkiriyo nahamagaye mu docteur w'Ikigali ambwira ati ako kantu kugira ngo gasubiremo nuko gukorera operation, cyangwa se yaba ari umuganga ushiritse ubwo bakagutera ikinya akakarwana nako akagasubizamo. Nukuri nagiye muri Angola, umudocteur wo muri Angola arwana nako biramunanira, arangije anyemeza ko ari ukumbaga. Ariyo mpamvu nahise mfata umwanzo wo kuza kwibagisha mu Rwanda. Ubwo ngubwo ndababwiza ukuri, ubu ngubu ndimo ndagenda n'amaguru yanjye, imbago narazibitse, dore ngize aho zihagaze narazibitse. Ubu ngubu ndashimira Imana ko yansubije mu murongo, ubu ndakandagira neza, bituma Mwami mbasha kubona n'umuryango wanjye ko mba maze igihe tutabonana. Ndongera nsubiza abana mu ishuri. Imana ihabwe icyubahiro, ndasabira umugisha Chris. Nukuri ikintu wakoze, ikintu Imana yaguhaye ni igikorwa gikomeye cyane. Ndashimira Imana iracyakora uko yakoraga kera n'ubu irakora. Ndabinginze kugira ngo mujye mwumva izi ntahe z'aba bantu. Nukuri ibi bintu bibaho. Chris ntago muzi, sindanamubona n'amaso, ariko kubera kwizera nagize, nizeye ndabikurikiza. Imana ikora igitangaza ku buryo hari byinshi cyane namwigiyeho. Imana imuha umugisha, imwagure. Nukuri Imana imuha umugisha. Shalom. Bantu b'Imana, jewe naje mpagaze ngaha nshimira Imana ku bitangaza yankoreye. Nukuri narabohokeye muri Kanguka, narabohotse igitero c'indwara
nari mfise ivumbuka ry'umutima, umutima ukiruka nkabura amahoro rero. None mwo haca haziramwo diyabete. Haziyemwo diyabete nca ndavuga nti Mana yo mwijuru, izi ngwara abaganga ntibazishoboye. Ndabwira Imana nti abaganga izi ngwara ntibazivura, nti ngwara rero nzoyivurwa na wewe Mana. Imana n'umunyakigongwe. Aho rero nca ndagenda ku bitaro barampima, babona diyabete, ibipimo napimye vyari biteye ubwoba. Barapima igipimo c'umutima, umutima wongera ngo kari gatoya, sinobabwira igiharuro c'umutima wari ugezeko. Ariko umuganga akambwira ati ukuri ibipimo ni bibi, uragwaye. Ati none ndabona bitokanye n'ibipimo ingene bimeze, ati ndabona wogenda ku bitaro kwanza bakabanza bakagutera ishinge zo gusubiza hasi umuvuduko w'umutima, diyabeti. Ati kaye si vyiza. Ariko aho nkaba nasize ama ekuteri mu matwi ndiko ndumviriza Kanguka. Kanguka reka yaje kudukangura. Kanguka tuyironkeramwo ivyiza vyose. Nuko jewe ndamubwira muganga, jewe ku bitaro singenda, ahubwo imiti ngende nkoreshereze muhira. Aho rero suko naje iyo ngwara itari inteye ubwoba, irateye ubwoba. Kandi n'umuganga ntayashoboye kuvura, ni hamwe nyene ubushitse kwa muganga atabura umuti. Jewe nca ndavuga nti rero muganga mpa imiti ngende gukoreshereza muhira, mu bitaro nzoba ndagenda ninabona binaniranye. Ariko aho murazi ico nari nishimikije Kanguka. Nari nishimikije amasengesho y'umukozi w'Imana, nico catumye mvuga uko. Sawa, arampa imiti ndataha. Ndamira iyo miti rero ya diyabete ingene ingana, ampa ibinini 120. Bantu b'Imana mwumve n'ukuri, ibinini 120. Nshitse muhira ndavyitegereza, ndavuga nti ubwo jewe rero ibi binini n'ubundi ntavyo nzomara. Rero jewe ico nkora, ngire ntoremwo ibinini 2 bitarenga, ninumva ata mitende ntoye nce ndabiheba. Bantu b'Imana, kubera ubwoba aha turi mu mubiri turafite ubwoba, kubera umuganga nabona afite ubwoba yampebuje, niho nashika muhira rero nca ndatora, acarambarira ati rero ivyo binini uroza urahora umira kimwe ku munsi ntuzurenze. Bantu b'Imana, je nca ndiyumvira ibinini 120 mira kimwe. Nca ndapfukama ndavuga Mana, ubu buzima ntabwo ntushobora bwo kumira imiti ingana uku kose, ahubwo wowe uvura neza, uvura utababaza, nkiza. Bantu b'Imana, ngire ndababwire rero igitangaza Imana yakoze, igitangaza c'amasengesho yo muri Kanguka. Uyu munsi nyene, uyu munsi kwa gatandatu nagiye kwa muganga, barabanza barapima nyene bisanzwe, ibipimisho bapimisha b'amadiyabeti n'umutima uri ku muvuduko muremure, barapima. Aravuga none ya miti twakwandikira wayimaze cane? Ndamubaza muganga, ivi wewe wohebuka mara ibinini 120 mu ndwi imwe, mw'iwiki imwe noba nahejeje 120? Ahubwo ni Imana yankijije. Ngo wewe rero uri muri bamwe bizera basengera muri Kanguka, ni cane nyene. Jewe maze muri Kanguka ngira ngo imyaka 2, ubu n'umwaka wa 3. Ati sawa, ndabibonye. Rero bantu b'Imana, mwume kuri Kanguka, ntihaze hagire uwuva mu masengesho yo mu kiganiro ca Kanguka. Kandi n'abatayifise muze murabarondera, mubahe amasengesho yo muri Kanguka. Aca aravuga ati rero irya miti nayo nakwandikiye, ugashika muhira ntuze kwibagira ngo utoremwo n'ikinini kimwe. Ati ucuheba, ati kuko ibipimo ni vyiza cane. Ati kandi hamwe woguma uyimira, ati wokwiteza izindi ngorane. Ati burya iyo umize umuti utagwaye, ati naho ukugirira ingaruka mbi. Ariko abantu b'Imana, mwumva n'ukuri ku bantu twamenye Kanguka, niki kicoza kidutera ubwoba?
numva rero ambwiye uko ati genda uhagarike ijya miti nari nakwandikiye, ahubwo numvise umenga nuhaguruka nkatamba. Ni ukuri ndashimira Imana. Ico kinini kimwe rero naco kingana gute? Ni kinini cyane. None rero nkaba nshimiye cyane umukozi w'Imana, kandi nshimira Imana uyu mukozi w'Imana dusengera atatuzi. Amahanga menshi, abantu benshi turi kure na kure nka twe tuvugira mu mahanga, ariko inyigisho z'umukozi w'Imana ziradushikira kandi turabohoka, turakira. Ni ukuri Imana ihezagira umuryango wose wa Kristo, ibaha amahoro menshi cyane. Abandanye ico gikorwa Imana yamushinze cyo gusengera abantu bagakira bakabohoka. Ni ukuri ndico rero mpagaze ngahashimira Imana. Abumvise intahe yanje ntibiganyire, ntibidodombe, ntibidoge, bashikame, bafate kanguka. Imana ibahezagire rero abumvise ugushima kwanje. Shalom. Shalom bakundwa bakanguka, je nagomba shinga intahe ku byiza Imana yankoreye. Muri kanguka nahabona Imana idasanzwe, nabonye ubukuru bw'Imana. Je nari umuzilima, kanguka nayihawe n'umuntu w'umugenzi bivanye n'ibibazo nariko ndacamwo. Namwiyaga ibintu by'ibibazo ibyo ndiko ndaca mu buzima, acamereza kanguka. Naronkeye amahoro muri kanguka, ndabohokera mu ingwara zitandukanye. Je muri kanguka ndibuka umunsi wa mbere numviriza kanguka, natangiye kugira manifestation, ndagira manifestation, ndadahwa amaraso, ndadiyara, ari n'indi myuka mibi yasohoka mu gitsina. Niyo natangura kuvuga amajambo, ndumva ko muri je hari ikintu ko kiravuga. Ico kintu ko kirankontra kirako kiravuga ati turagiye, turatekeye, turagiye. Kuva uwo munsi nace numva nduhutse, nari naraboshwe, naryama nkaguma ndota inzoka gusa. Buri gihe mbonye ko bwije nkaryama, naca ngira ubwoba. Nari mfise ikibazo c'amaraso, narinjira mu butinyanka n'amezi 2, amezi 3 ndi mu maraso. Ariko Imana yanyeretse muri zo kanguka nyene za kera, ya maraso, ubutinyanka birahera, cycle yanje isubira kuri normal. Bakundwa b'Imana, ubwiza bw'Imana burakomeye, kandi ndashimiye Imana ko yamfashije naronkeramo n'ubutumwa bw'Imana. Umukozi w'Imana Kristo Imana imuhezagire, ndakira agakiza, ubu narakijijwe. Nukuri biciye muri kanguka. Imana ni nkuru. Muri kanguka twabona ibintu bidasanzwe. Ndatumiye n'abandi bantu batumviriza kanguka, nukuri bayumvirize ko muri kanguka ari Imana yumvira amasengesho y'abantu batandukanye, ari Imana nkuru itabara, Imana ikora ibitangaza mu isi nzima. Nukuri muri kanguka Imana ihezagire abakozi b'Imana bose yakanguka. Umukozi w'Imana Kristo Imana imuhezagire, imukomeze muri iki gikorwa gitera kije imbere. Nukuri n'abandi bose ndabateye intege, mubandanye mufata, kuko Imana je nabonye muri kanguka ubuzima bwanje bwose bwarahindutse. Ubu nabaye undi umuntu musha. Naramenye gusenga muri kanguka, ndamenya gutegura umunsi. Kera narabyuka ariko simenya ibintu byo gutegura umunsi, kuko nari mu Isilamu nkasenga ibyo nsenga, simenya ibyo ndiko ndasenga ibyo ari byo. Ariko amahoro naronke mu gakiza, nukuri haruta andi mahoro yose. Ndashima Imana sigaye nzi gusenga, kandi mu gatondo nshobora kubyuka nasenze. Nukuri n'abandi bantu ndahamagariye abantu bose mwumvirize kanguka. Imana irimwo muri kanguka. Imana ibahezagira abakundwa b'Imana. Iyo niyo yari intahe yanje. Shalom. Depuis de Dieu, je suis une jeune fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. C'est en 2021 que j'ai connu l'émission Kanguka. Je me suis levée un jour que je vais aller faire mon bilan de santé. Les résultats sont sortis, les médecins me disent que je suis positive au VIH. Bwoko bw'Imana, ndi umwigeme wo muri Burkina Faso, nkaba mba mu gisagara ca Ouagadougou. Ni mu mwaka w'ibihumbi 2021 namenye ikiganiro Kanguka.
naravyutse umunsi umwe ngomba kuja kwa muganga kuraba ukuntu amagara yanje yifashe. Inyishu yarasohotse, abaganga bacarambwira ko ndi positif kuri VIH nanduye umugera wa sida. Naragiye kandi gusubiramwo ivyo bipimo nyene ku mavuriro atandukanye, ariko inyishu yagumye ari positif. Naranagize uruhagarara, naguma ndira, mbere nari nshaka no kwiyahura. Mais un jour, je faufilais sur les réseaux sociaux, je voyais on me Kanguka. Donc, je suis rentrée, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter un peu. Mais en temps, j'avais des manifestations. Genre, je rotais, j'avais des salives qui coulaient, et puis je faisais des gaz. Ariko umunsi umwe nariko ndakoresha ubuhinga bwo ku marezo sosio cambona bashizeho Kanguka. Rero naciye ninjiramwo ndayiteresharja, naciye ntangura kumviriza buhoro buhoro. Ariko hagati yaho naragira manifestation, gatura imibe, naragira amate menshi yaguma atemba. Hanyuma narasohora amagaze mabi. Kenshi na kenshi naraja gusohora umwanda mukuru, hakaza n'amaraso yasohoka canke utubuye tw'amaraso. Ariko narakomeza kumviriza abantu baba bariko barashinga intahe ko bo bakize VIH, umugera wa sida canke kansere. Ca ndavuga nti ni vyiza, nanje gomba nizere kuronka ugukira kwanje hano. Naguma numviriza buhoro buhoro. À un certain moment, j'avais des manifestations. Je me tordais, je ne comprenais pas. Des gens qui venaient emprunter ma voix, ils parlent de trucs que je ne savais pas. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Harageze igihe aho nagira manifestation narihotora kandi sinatahura igituma. Hari abantu baza bakitiza ijwi ryanje bakavuga ibintu ntarinzi. Bavuga ngo bo bakoze ibi bagakora na biriya. Hagati yaho nari mfise ukwemezwa muri jewe ko naronse ugukira kwanje, ariko umwete wo kugenda kugirisha ibipimo vyari bigoye ukuntu. Rero narabariye Imana nti impizo nkometse, impuwo mwete nzogende kugirisha igipimo kugira nshobore gushinga intahe. Kristo yarasenze aravuga ati ndatuye gukira mu buzima bwawe. Donc j'ai appelé le médecin, il dit aujourd'hui je vais faire mon test. Je pars, il prélève mon sang, il met premier test, je regardais. Deuxième test, négatif. Troisième test, négatif. Il me demande c'est quel comprimé moi j'ai pris. Je dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rero narahamagaye umuganga ndavuga nti uno munsi ndaza kugenda kugirisha igipimo. Ndagenda aramfata amaraso, aravuga igipimo ca mbere nariko ndaraba, igipimo ca kabiri ati negatif, igipimo ca gatatu ati negatif. Arambaza ati nuwuhe muti woba warafashe? Ndamubwira nti Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni Yesu Kristo yankijije. Umuganga ubwiwe yaratangaye. Ibipimo 5 bwa mbere vyari positif, ariko ubu igipimo cerekanye ko ari negatif, ko nakize VIH, umugera wa sida. Narataziriye Imana. Yo urakoze Yesu, warampaye kandi umunezero kubaho. Rero ndashimiye Chris, ndashimiye abasenzi hamwe nabo bose bashigikira kino gikorwa. Ndabashimiye. Uno munsi mvuga umugera wa sida nk'umugani wo muri kahise. Yesu yaranesheje umugera wa sida, yaranesheje kanseri. Oh Mana, urakoze kubw'ubuntu bwawe mu buzima bwanje. Ni mu izina rya Yesu nshinze intahe. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta grâce dans ma vie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho. Nama ndababwira yuko ukwizera kwawe niko kugukiza. Ndabisubiramo ko ukwizera kwawe biciye mu masengesho, kuko jewe sinkiza ni Yesu akiza. Kandi ashaka kubibutsa yuko ivyitwa ko bidashoboka. Abantu bakoranyumviriza ugwaye ingwara bita kudakira, yaba sida, yaba kanseri, yaba yari yose bakwiye kudakira. Ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 19:46, Matthieu 19 verset 26 yuko ibidashobokera abana b'abantu bishoboka ku
mana, kuko ku mana ngo vyose birashoboka. A Dieu tout est possible. Rero ni kumva yuko nta karimbi kahari, igisabwa nuko wizera ko imana ishoboye. Twarumvise inahe z'abantu benshi bagize indwara zidakira, twarumvise abadamu basama. Wowe ushaka gusama ushire ikiganza ku nda wizere. Wowe ushaka gukira indwara ushire aho ubabara, utazi neza ushire ku mutima. Kandi si indwara z'umubiri gusa zikira, n'ababoshwe n'abadayimoni benshi barakira, benshi barabadelivre. Rero ni vyiza ko witega, kuko bamwe barakira biciye mu manifestation, bamwe baradahwa, bamwe baragwa, ariko hari abatumva na kimwe, hari abatagira manifestation kandi nibo benshi. Rero nuko nawe uvuga indwara yawe, nubwo ata manifestation, wizere gusa urabona ikiganza c'Imana. Mwanya muto witegure, tugira dusenga. Urakoze mana ya Abrahamu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo. Urakoze ku bushobozi bwawe bumaze kugaragara. Ndagushima ku bantu bariko baragenderwa mu kano kanya. Uri Alfa na Omega, uri Rafa, uri Shama, uri Elohim, uri Adonai, uri Chikenu. Nta yindi mana ibaho, ni wewe waremye isi, ni waremye ijuru. Urakoze ku bantu bose ko barasengana nanje mu kano kanya muri mu mpande zine z'isi. Ndakweretse abafasha abababaye, ndakweretse abapfukamye, ndakweretse abafashe ku nda, ndakweretse abafashe ku mutima. Ndasengeye abana bavutse muri n'amasengesho, umwana wese yavutse biciye muri n'amasengesho. Ndavuze n'umugisha wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo umubeko. Ndasambuye imigambi y'umwansi yose. Ndasengeye abana bari mu nda, umudamu wese afise umwana mu nda, shira ikiganza ku nda muri kano kanya. Ndatuye ubushobozi, imigambi y'umwansi sambuke yose. Impwemu yikuramwo inda mu izina rya Yesu, impwemu ya fausse couche hunga. Urakoze mana ku buntu bwawe, urakoze kwa no kuragendera, urakoze kuri ya mumama ariko ararira, ariko arakoma induru, ariko arumva, ariko arasha mu nda mu izina rya Yesu. Ntushaka umwana ariko urumva umuriro mwinshi mu nda, urumva ubushuhe bwinshi. Yesu ariko aragukiza. Ndatuye ubushobozi, Yesu warakoze kuko mishirago yawe twaronse ugukira. Rero nta kintu na kimwe twishobora kuzibira ikiganza cawe. Impwemu mbi ziri muri mama zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kwa no kurakiza imigongo. Hari umuntu yumvise ikintu kimucumita ku mugongo hafi y'igitugu iburyo, mana urakoze kumugendeye. Ndagushima ku muntu ukijije ugutwi mu izina rya Yesu. Urakoze mana, urakoze ku bantu kuragendera. Uriya muntu agwaye pankreya, umuntu w'umugabo agwaye pankreya akire gukira. Mana urakoze kubitangaza. Mana ndagushima ku bantu benshi ko baragenderwa. Ndagushima ku ntahe mana tugiye kumva zidasanzwe. Urakoze ku bantu bashika kuri babiri bagiye kucinga intahe. Urakoze mana, urakoze mana ku bantu babiri ukijije kanseri. Urakoze mana mu izina rya Yesu. Hari umugabo hakaba n'umugore bakize kanseri mu izina rya Yesu. Niwe ukiza, niwe utegeka, ibidashobokera n'abantu biragushobokera. Uriya muntu ariko aragerageza guheba itabi vyaranse, shira ikiganza ku gatuza, shira ikiganza kugikiriza. Yesu aragukijije mana, urakoze kumubohoye. Urakoze mana. Hari umuntu aguye hasi ariko arasunguruka aguye hasi mu izina rya Yesu. Izo mpwemu mbi zihunge, ndavuze izo mpwemu mbi zihunge. Nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe mana. Urakoze kuri ya muntu ukirije ariko aragira urute rwinshi rurenduka mu izina rya Yesu. Urakoze kuri deliverance zoko ziraba hano benshi ukora badelivre. Wewe wumva ubabara cyane ku izosi, kumizaho ikiganza wizere mana. Urakoze. Hari umuntu afise ukuguru kumwe kuri paralize, ugendera kuri bekiye ku mbago. Ndavuze nihaguruka utambuke mu izina rya Yesu. Ndashima mana ibitangaza, ndashima abantu kuragendera, ndashima ingwara zinshi ko zirakira, ingwara zo mu nda nyinshi ko zirakira, abagwaye igitigu, abagwaye fwa mu izina rya Yesu, abagwaye stoma. Izere ko Yesu agukirije, atura ubushobozi. Ndasengera umuntu ko aruva umusonga mu itako, mana urakoze ko mugendeye. Mana ndagushima ku bantu babiri bari mu bitaro, ndatuye ubushobozi. Ndasamba ikintu cyose satani yarungitse, ndashima mana ugiye kubakurayo ari bazima. Ubu nagwaye amafyigo, izere ibidashobokera abantu bishobokere mana. Hari umuntu akora anyumviriza agwaye ifyigo rimwe, irindi bararikuyemo. Ndagushima mana kugiye kumuzigama, ndagushima kugiye kumwongera iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kuri ya mujene, kuri ya musore afise ikibazo cyo muri cerveau, tumero cerveau mu izina rya Yesu. Ndatuye ubuzima. Ndagushima Yesu ko kumusaraba wikoreye imivumo yose, nico gituma ingwara zose zikira biciye mu maraso yawe, biciye mu gikorwa wakoze ku musaraba. Mana ndagushima ku bantu kurakiza amaso. Ndasengeye umuntu wese agwaye amaso wizere mu izina rya Yesu. Urakoze mana, urakoze ku bantu kuragendera. Hari umuntu yamayumva amajwi, ahantu hose ugenda wumva amajwi mu matwi, ayo majwi ahagarare, iyo connection n'umwijima icike mu izina rya Yesu. Urakoze mana. Hari umuntu w'umudamu, umugore
aboshwe na karande yo kuborerwa yo gusinda iyo esprit alcoolisme ndategetse ihunge rekura umwana w'Imana manda gushima ku bakobwa bashaka kuri babiri ugiye gucira inzira kuri mariage ndashimana ari abakobwa babiri bari baboshwe umwe amaze imyaka irenga 40 ndagushima mana kurukura bagendera ubushobozi bwawe ivyo satani yavuze ivyo abapfumu bavuze imigozi ya karande icike mu izina rya Yesu ndagushima ko nsinzi ko ziraboneka ndagushima ko nawe ukora ubohoka urakoze mana kuriya mu mama baravyuka mu gitondo yigize ko pipi kandi akuze ndagushima ko umugendeye uramvura ikiganza cawe garagaza ubushobozi mana uriya muntu afise ikibazo cyo guhumeka mana ndagushimiye ko umugendeye ndamwatuye ku bushobozi impemu y'ingumba iboshe umudamu amaze imyaka 15 urakoze mana ko umugendeye uramvura ikiganza cawe mu izina rya Yesu umuntu wese yifuza uruvyaro shira ikiganza kunda haleluya hari umudamu ari kumwe n'umugabo wiwe nta myaka 5 muramara ariko hari ikibazo cy'umugabo c'imbuto manda gushima kuri restauration haleluya ivyo satani yanyase ubigarure turabikaruye mu izina rya Yesu baravuze ngo mamagara nditaba mu izina rya Yesu urakoze kugiye kuba uruvyaro manda gushima kuri ya mudamu afite ikibazo c'igitereko bivyimba ari amafibrome bagushima mana kumugiriye operation urakoze mana ndasengeye baya badamu bashaka kuri batatu bafite amafibrome ibivyimba mu nda ivyo bivyimba bazabibure uriya mudamu afashe kwibere y'ububafu ibumoso haleluya urakoze ku bushobozi mugendere mu gihe budasanzwe mana urakoze kubitangaza ko rakoreka hari abantu benshi barabohoka hari umuntu ariko arumva ibintu bimucumita mu matwi mu izina rya Yesu migraine hunge sishobora kuvuga ingwara zose ndasabye umuntu wese ko turasengana aduze ijwi nubwo ata manifestation yabaye uriya ariko aradahwa hari umuntu ariko aradahwa ariko arabohoka urakoze ma ndagushima ku bantu bagendewe ndagushima kubitangaza ndagushima ko ntahe tugiye kumva icubahiro cyose mana kibi cawe ubu niyo bidashira urakoze kuri Imana yumva kandi yishura mana ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera amen. Ku muntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba 257 76 11 11 plus 257 76 11 11 73. Ku baba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52. Nize ko mwubatswe ntimwibage gufyonda ku gakenge kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.